It's a big Besha. Ngiye kuki keza umwe wagereye kwinga kugira mariage ngo 23 ngo iki 23 n'umuhungu wahe ndenge ngo ari mbere mu kane keza yari yazinye invitation wabonye mama nayo kweretse oya shama ntanyereze mu yarazinye invitation ngaha avuga ngo tuzogende byisane ndumbaze rero shakizo n'umwana mwiza kwa makiko twitabira itegezo kugenda yo twita ndagiye gusa ndagiye mu tuzogenda ariko zinahita mama yarayikuzaniye mama ntiyigize nyereka je ndibaza ko yavyo yasi mbega isabuni iri haje tofisi isabuni yaheze ndibaza ko yaheze kanje kuzana inani Dawutse kinyuko cy'inganzi amaboko nakibuze zano mu magisi ariko bari yose kugirogesha amaboko uzaturara kari dukora byose Pamela hey karibu teka konshonje urikaza mama oya no kuri namwe mikwezi nk'umwanya wose nabahere amahera ngo musume mariko mukora iki mama nawe ngana turahetse kimugana nuko twacanye bagurazi nicyo mukaranga ninguga n'ukuri je ndashonje ego maturi babiri arateka inyama n'icyo cyane bagurazi bigire ninguga rero ama Pamela arakantu nakuzanye kono wanzaniye wow arakantu nakuzanye wanzaniye wow Kaka kanzu ndakabonye nabonye ko gukwiye mama mwana nikeza ariko mama niko jonza niye ndumwe turari na Axela yiwe na irihe Axela ntari kumugurira nawe mugabo amahera yari make cyane nagerageje kubagabanya kugira ndabe ko no kuramo zibire byansi ucabigera gute Okay, mama nta kibazo reka ntacu sivyo ndazongurira undi musi niyaro nana kimwe pame sivyo azongurira nandi undi musi niyaro masivyo okay ariko mama umenye ko ntazigera ndayishira ku mubiri ntabonye impuzu yatsera ndamugurira reka nashire mu nzu utake ninguga n'uguribana je n'ukuri numva nshonje cyane okay ndashonje akomona nawe mengura umwana agenda turashika reka nijyambire honyene ndashonje Pamela, nituja mama turagiye nimugenda gusuma basha amasaha ageze kuri turate none nimpaka mugenda mujanye ko muvuga ngo muraje ntabwo cenzora umunsi umwe azoja ku mugabo ko muzogenda mujanye soja ko mama inzo tugasigana Pamela isi yakanzu mperiko kugurira uri kwimbaza ntayo none kubera iki uyihaye Axela aba ari wayambara kandi ubona itamukwiye raba honyene nayiguriye wewe ni wikwiye mama wavuze ko Axela arindira imisi mikiro muzonere je navuze ngo zomusanyira jewe
jewe sinshobora kukugurira impunzu ugaca uyifata ukayiha Axel nayiguriye wewe uretse ko usigaye ugaya na wewe ubu nyene jya mu nzu uhindura iyo mpunzu genda uyikure uretse ko musigaye mu ngaya mwewe Axel uhindura iyo mpunzu mama waravuze ko hati imisi mike cyane ucimugurira Axel impunzu ntayo uramuzanira mama kubw'ibyo impunzu umuguriye Axel urajyana jenzo yamba ariko akumaniye navuze nahejeje kuvuga Pamela ntushobora kumvuguruza nahejeje kuvuga genda wambura impunzu nayiguriye wewe uretse ko usigaye ugaya na wewe nje ndavuga ukamvuguruza genda uhindure impunzu Axel na byanze tugenda nase iyo mpunzu nayo uhindura ewe mugira munanire mama ntayo ahindura turindiyo yindi shasha umviriza rero ndakubarira izuba riba iryambere n'ijya nyuma usubira kukugurira ikintu na kimwe ariko ba uzomfata nabi Axel gushaka ryari Axel si umwana wawe Pamela reka gushwa no Axel ni biki twubaha mama Axel umwana w'umugabo wawe abari wawe kubera ugomba guhereza je umwana wavyaye wakwiye mu ndayi wawe ubundi wo mwibarabara atari umugabo wantu wamutunga urumva cyo mbonye umusazi kubera nakuguriye ikanzu Pamela kanje kuyikura basi si Axel nasi no nasi na mama umviriza mama Axel ni umwana wa papa yavyaye bisigura je na Axel turavukana nubwo wogira iki hagati yanje na Axel Pamela kugumumisha mama ko Pamela Axel no nanse kandi ngo tugende Pamela ugende mugabo umenye aho ugarukira hose iyi kanzu ndayiturira mwese muyibure sawa tumuyiturira tuyibure twese hakoje wungurira Axel ngo mwime je na Axel turamaraso icyo ndakubariye coco ndayiturira aho ugarukira umeze neza sawa pama mama yari muhira ari muhira ni sawa hama ndakubaza ubu muberewe nahe tugiye ku isoko ni byiza cyane ndabona mukundana cyane kabisa hama wo makanya gatoya tukavugana n'uyu yego shaka Pamela rero biki ni byiza shaka ndakubaza ikintu wahejeje amashuri yego wahejeje urushiye yego hamujya nawe ujya konkuru yaramunaniye yaramunaniye ya nevera achahagarika okay hama nta kibazo byo nashaka nabimenye mama wambwiye ko ari muhira yego ni hari mama ariko ngende mvugana na mama wawe kintu tuvugana na mama wawe kandi kintu kimeze cyane kimeze neza wow mbega iki kintu giki nyumvisha basi nanje ya wewe ntacyo ndakubwira ngiye mvugane kwanza na mama hama dojeje kuvugana na mama ibisiga amaze kuvugana na mama sawa eko ngenda remo kumbwira iki uretse netanguye kumbatsa ko najeje amashuri wow usanga kuronka akazi sinzi nanje nivyo nibajije munyuma cyambaza ngo mama wari muhira ndabwira ntihari acambwira ngo agiye kumubwira mama ngo inkuru ngo nziza cyane renda kubwira usanga yakuronka akazi nko muri banki cyangwa nk'ahantu hameze neza ngo amashirahamwe atandukanye uwese akume waratomboye nawe uheje amashuri shaje sinagize amahirwe yo kuyamara nanje nivyo nibajije Axel ko yaronka akazi ariko hamwe twasanga ari byo no byishimira cyane ati ndabangiye kuronka amafaranga nta kintu na kimwe tangure gukora ku mahera umudugu ziraga ngo bibi bibi ngo Axel ngo mbisa sindakugoye wewe kujya no Axel jewe nogira amahirwe ngasanga akazi nta kintu na kimwe wakwifuza ngo mure n'amahera wow ndakwikundira okay tugende ku isoko mama natwe nigura mu tujya ashavuye oji oda bonga karibu mama Pamela sa
Karibu. urakomeye Ego. nakubona ni sawa none Kuri. Ndameze neza. Reka ndakuzanira oya reka agati. nicara ntaje reka nicara bite rero Sawa kabisa. ndabona ari sawa ibintu bimeze neza Nawe ndabona umupodo ni wose uraberewe. reka ibintu bimeze neza cyane ndashima Ego. Amakuru y'imisi myinshi. je ndashima Ariko urahebaga mana. ndaheba gusa Uraheba ariko kweli? rero ndaje muganje nzanye ikintu gishasha Ikintu gishasha. nukuri nje nzanye ikintu gishasha kimwe nawe nyene hamwe nkundiye gusa uza gusiga umutima wawe umeze Zebashije kimiga mara kivuge ndacyumviritse. urabona rero urabizi ko hari umuhungu wanje fise ari hanze Wow. ego titi Cherry. ego titi ari mu Buganda Yabaye iki? titi mana we imana igira inteturure mana urumva rero titi jewe twaraganiriye muri iyo misi iheze tumaze kuganira aca mubwira ati mama nukuri inundi sinifuza kurongora umukobwa waho uretse ko ari mu Buganda sawa ati rero nifuza kurongora umurundi kazi w'iwacu uravyumva hanyuma bimaze kugenda uko ca mvuga ati none mwana wanje wifuze ko none uzoza ryari basuze urabisha ijisho ryawe nawe urabe ingene vyogenda dataje mu kazana ndamuronke ati nukuri mama ati ko ndakwizera umuvyeyi wanje jewe gerageza wewe nyene undabire ushima bizoba ari uko nyene sinza guhindura urumva Asha ko nyene yagutumye kwera. rero mwana wa mama Pamela urabizi neza ko wewe twasangiye akabisi n'agahiye kuva kera na mutama wawe ataritaba Imana ndetse n'uwi wanje agihari rero ndaraba ndiyumvira mbebasha none cyane ibuka ko ufise abakobwa babiri umwe nkaba nibuka ko umenga yarahejeje ishuri sivyo rero cavuga ati reka rero nze iwawe kugira twunga ubucuti nk'uko hamwe ubucuti kuva kera uracumva rero bisigura yuko bashaka unkundire unyemerere ko umukobwa wawe w'umukazana wanje gusa nta Mana yanje ukubise ugomba kurira. kumbwira amafaranga uri mukuri Cherry wawe. ego Ugiye musore wawe ukunda titi wanje umwana w'indero nareze urabona ko yavuye ngaha mu Burundi ari umwana aragenda iyo biramera neza urazi ko yigiye ubuganga n'umudokteri urumva rero nyene ucu byumva nawe mugabo uko bimera kose naho abakobwa birengagiza ibintu bakigira nyene ngo ntibokunda ubuntu. Nibaza yuko Pamela ategerezwa gukunda Cherry. jewe n'ukuri unamutse unyemereye nta kindi novugaho Jewe murakoze cyane imana ibagirire Je neza sinobyanka kubera urazi igituma Ego. icya mbere coco honyine umukobwa wanje azoba agiye kurongorwa n'umunyabuganda akava ngaha mu Burundi. Bizoba ari ibintu vy'amavuta n'ukuri bizoba ibintu vy'amavuta bimwe ngira sinzi reka ngende nariko ndiba Oya banze urindire mama Cherry. Ego. Ndira kwanza tubanze duhishe reka tugira yishe dusangire. sinorinda kurindira Oya nukuri nawe tumaze kuba bamwe tugira tube bamwana. Yewe mana yanje. nukuri akamwe mwifise mama Pame sinzi ingene nobikunda Usumba jewe. Gusumba jewe urabwira mana iyo nguruza niye. Imana ni nziza cyane Ahubwo banze reka kugira turateye. reka ngende nje gukora ibikorwa vyo muhira hama ibisigaye nze gushikana ubutumwa yuko ibintu bimeze neza mu minsi mike y'umuhungu wanje azoba ageze hano mu Burundi Mana. Pamela niho mukiza mwatevye cyane mwatevye mwari umubiki. Muhe Axel agenda ateke nawe ucuza ngaha tuvugane. Pamela Imana iratuguriye imigisha sinzi ukuntu gusigisha yiki mama bwira uno munsi nanicaye ngaha mwana mugiye mu isoko nicaye mu nzu nagiye numva umurya mama Cherry ampamagara. Umukiri mama kindunia akazi bisumba akazi
ibyo kumbwira isumba akazi n'akazi kadahera. Oh my god, akazi kadahera. Mama ningene maze umwaka wose ndikishobora n'icyo muhira. Ndakubariye bisumba akazi kadahera. Bisumba akazi nibiki? Umviriza. Umuhungu wiwe abashaka gutwara wewe. Mama, jewe? Yego. Bashaka mugirane mariage. Mama, ndiri mu Bugande. Mu misiza wowe mugize mariage azaca gutwara mu Bugande. Mwana nturi wo ngaha kabisa. Birangeye cyane. Ariko ma, uretse abahungu usanga bari hanze, usanga bamwe ari bitama, uratanguye kwihingutsa, ugasanga abandi ntibagira amenyo n'ivya bihanga, ugasanga umuntu agiye kubera batamuze, usanga nuruhu bisimvi gwashaje nk'ukore ko atiye na doctor usanga arunze kuberenga. Oya rero ibyo uri kuriyumvira sivyo. Urazi Thierry ni umuhungu nyene wo muri generation yawe. Yanje. Ego aracari muto cyane kandi rero yarize ni umudoktere. Ugeje naho nzogenda ku mukwe wanje avure. Mwananje nukuri kw'Imana urubuye nukuri kandi rero ndakubarira Pamela musuzogenda hariya mu Bugande nzo nibagira. Mama, umwana yibagira umuvyeyi wiwe sinzi icyo nomwita, sinzi icyo yobari, urazi ko nomwibagira. Nuko inkuru niyo uvugisha ngana mutaba n'umusaza. Sawa mama, urakoze ko muri nkuru igerashe. Hey! Ndayagurwa. Tumusuma wewe. Niki biryohewe. Akisanga cyo cyane, cyane ndayagurwa. Umugore wawuzi ukahura akambwira ngo aje kugura mama makuru ngo aryoshe ibintu bingaza kuvuga ngo nakazi. Utore muriza twigusuma nawe wibuka. Okay, ujya. Ya. Yajambira mama umuhungu yiwe ashaka umugore bagira amakayaje bakana none bashaka jewe. Amina. Umuhungu ngo ari mu Bugande mama ngo ndotera ubikire mu yabwiye n'amatunda ayo bakiruko. Nduga. Ndumarenga mu mizizani Uganda. None bashiri kumengana ucyuhinduka ukuntu n'ibiki. None nubujye ndakugiye amakuru mabi cyane. Kumenya ndagutera. Hey. Hai, nibiki kuri kurira tsera. No, amendatewe gusame. Ndetse ndi mu mwana ndi mu mahatsa. Eske ni wagenda nzoba kuze ko ikintu cyose cyarumvugira mama wese no umvugira ne please reka kurira. Uretse ko uri kurera nanje bigira ngo amahoro muri jewe. Just na kukintu. Ndakusizaye ko ninagenda sizigira ndakurekana na mama. Je nawe tuzoja aho nzoba ndi niho nawe kugeja kuboza. Please reka kurira. Oji. Karibu. Mama mapamba. Maho tumeze neza ko karibu. Oya sinda kwicara.
ahubwo mama yarantunyakiwe na Pamela bakeneye muhira habaye iki muhiri wanyu ngakuru gashashe kiri yamaze gushika kandi abakeneye yamaze gushika genda umubwire ko tuje ubunyene turaje genda umubwire we Pamela nyaruka umugabo wawe yaje inde umugabo cyari yamaze gushika genda umbone ningoga genda uje muri dushe hodor mumbone neza Pame hewe umukwarashitse ha nansi ngoga podore neza podore neza kabisa nyarutsa ya musaka siraberewe ukawanje kweri nyaruka tugenze mama ndashobora kubaherekeza nk'abakosho uza Hey mama ngaha muno mureke tujane Pamela mugenda kujanye ushaka aje kutumara amazi mama tsira tumara amazi jida mwizaye ariko Pamela wowe usize ko umeze wewe umuntu nakimwe warabonye yiteguye no kwitegura na kimwe mama sikuduherekeza gusa hano nje mushaka kumara amazi mama nta na kimwe mureke tujane uru rukazi yambaye rusoma rutwaye iki umviriza shuri ugaranga aho uzi kugenda tugende Titi. Yes mama. Wageni walishafika. Wala kusubiri muda mrefu. Karibuni. Asante. Samahani kwa muda mrefu ambapo nimekamata nilikuwa chumbani. Sijui kama mmenisamehe. Na sijui kama mmenisamehe jamani, nimewakosea. Mmenisamehe? Okay, kama vile gisi nawazia mamangu amewambia, naitwa Titi na mimi ni mwanae, mimi ndio kifungua tumbu chake. So nimekuwa na maiza kitu cha miaka 20 siishi hapa katika nchi yetu ya Burundi. Nimesomea Kenya, university nimesomea Kenya, lakini kwa sasa natumikia Uganda. Niko Uganda. Ndio kwa natumikia kwenye hospital kubwa ya Uganda. So kwa hiyo sijui kama mnajisikia uhuru tuendelee tukizungumza Kiswahili ama tuzungumze Kiingereza ama Kirundi, lugha ya taifa. Tumenyereye Kirundi cyane. Okay. Amna tatizo, acha nijaribu kujitahidi kuzungumza Kiswahili kwa sababu hata kule Kenya huwa mara mingi Warundi tuko kule tunakuwa tunajitahidi kwa kuzungumza Kirundi. Kule Kenya nilipomaliza chuo Kenya, hata Uganda pia kunatumikia tunakuwa tunajaribu kwa tukavuge Kirundi chiwacu kugira ngo ati tuchibagira. Hama mama, kubera kutazimanya bashisi. Yo. Najua uri kuguma numva. Okay, Kevin. Oui. Mnatumia soda gani? I'm sorry. Napenda sana kuzungumza Kiswahili. Very sorry. Kevin, uliza baza bashisi ikinyobwa banywa kugira ngo tugere bazanire. Akuna mwana kunywa bia? Wow! Hinyote mwanake mko arokore. Murakijitwe? Okay. Nagakoka mwana wanje. Nzali kakadi ino mu Burundi bakita gute yafana n'abavenda. Kama warukunda kera. Gasoni. Voilà. Yes. Ego hama ndishimye cyane kubabona. Muranezero cyane. Mama yanterefonye ambwira ko yandonkeye umukobwa mwiza cyane. Mama, urakoze cyane. Reka mfata kanya ndamushimire mama wanje uburyo umenichagulisha ukuntu washowe kuntorera umukobwa mwiza cyane. So yambwiye yuko yankundiye umukobwa bita Pamela. So naje ndanezerewe sana tena sana zaidi. Mamangu asante sana. Ego hama reka kwanza babaye kwanza icyo kunywa kugira tubandanye kwanza. Ubu twamaze kuba umujyamo.
Tanagafunguruzo wagiye mu gatirwe wale. Hama mu Kirundi hari ukuntu twakundi no kuvuga ngo rusome rusose rusome rusangwa. Rusome rusose umwasi rutundi. Voilà. Yeah. Okay. Hama karibu muivune wote. Muivune nyota. Voilà. Karibu muivuni nyota karibu. Murihangana basha. Abaye imyaka myinshi muri byo bihugu. Niyo mpamvu ko biramucanga sana Kirundi. Ego Pamela karibu. Hama Pamela no hehe? Kuko nabonye abamalaika de two angels baje mu nzi wacu, two angels. Where is Pamela? Pamela n'umukobwa mwiza cyane. You know Pamela? Okay. Kandi niwe yahishije amashuri, wese wahishije amashuri? Narahetse dere uwo. Mana, cyarabaye ikijuju mu ishuri, ogene amashuri yaramunaniye. Ngo ntiyiga. Oya Pamela mugabo aheruka kuronka diplome. Yaronse diplome Pamela. Okay. Karibu munywe. Agafunguruzo katevye. Uzo Kevin reka dukora uko bishoboka. Wow mama. Ubuhinga bukomeye. Baya nangora. Axel. Karibu. Mama. Karibu. Oh my God. Rubanza rugenze neza. Basha. Uko babivuga. Turaza kunywa nyinshi. Aho rubanza ruba rurambye niko babivuga mu bico y'Ikirundi. I'm sorry kuriyo kanzu wa I'm sorry. I'm very sorry. I'm sorry. Bakuzanira agatambara wihanagure. You are free? No babaye? You are free? Umeze neza. Oh, you are free? Uyumva neza? Oh my God, mama, urabona ibintu? No. Kevin! Oui. Kevin! Reka kuzana igitambaro wihanagure, sivyo? No. Zana igitambaro wihanagure umushitsi. Hari accident. Yes. Mutubabare mu byukuri. No, nakimwe. Wiyumva ko ufite amahoro? Umeze neza cyane. Are you okay? Okay. Subiza ibi. Hama nkuko mama yababwiye neza yuko ndifuza yuko notwara umurundi kazi wiwacu, umurundi kazi. Nikujya nyene. Naje mva mu Buganda shaka yuko ngira mariage ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hama nkuko mama yababwiye aha mu Burundi nzomara amezi atatu gusa niyo nzomara ngaha mu Burundi. Hama mejeje kurangiza ayo mezi atatu maze kugira mariage umukobwa tujana mu Buganda. Iyo mba abari nawe azoca abayo. Sinzi ko mwanyumvise ngaho. Ego hama hari ikintu ngoma kuvugana. Wavuze witwa nde? Axela. Pamela nuyo. Ego hama hari ikintu ngomba kuza kuvugana na Axela. Hari ikintu uza kuvugana na Axela hari ikintu ngomba kuza kuvugana na wewe. Hama kubw'ivyo ibindi tubandanye tunywa babongere mama. Ukuri bimenyeka birahari. Bavuga umubindi ndibaza mu mubindi aracyariyo haracyuzuye. Biracyabuzuye birahari kabisa. Apeti akayabaga. Mba mwana inywa gafana kanywe. Uburundi bwarahindutse. Burundi is a Burundi imebadilika sana. Burundi is a beautiful country now. Nimeona kuna mabadiliko sana. Wakati ningali mdogo hapa katika nchi yetu ya Burundi kuna gisi Burundi yetu imekuwa imejengwa, lakini kwa sasa kabisa Burundi imebadilika sana. Burundi kuna wakati nimepita kule town kuna barabara nimeona ya juu kidogo kama zile barabara za Uganda. Na siku mbele naona rais wetu anajaribu kubadilisha nchi na pia na nyinyi wananchi mnajaribu kuendelesha nchi yetu ili ipate kuwa nchi nzuri katika Afrika. So kindi kinu I'm sorry nimekuwa nimejifikiri kama tuko Uganda ama Kenya, ndio maana niko nasema sana Kiswahili. So mu Buganda nonga mu Burundi haratandukanye cyane. So nubwo mba mu Buganda nta mahoro niyumva
ntibakubeshe twe tuba hanze nta mahoro tuba dufise twama twifuza kuba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. So hamari yani naheza nk'akazi inyuma y'imyaka 6-10 nzugaruka ngaho mu Burundi. Mbe mu Burundi. Burundi is a good, ni gihugu cyiza cyane. Kuna mvua, kuna season ya mvua, kuna jua, kuna baridi, kuna hewa, kuna nini. Maji ya Burundi ni matamu sana. Unajua katika nchi yote ya Afrika mu Burundi nicho gihugu cha mbere gifisa amazi meza cyane ngaho muri Afrika. So karibuni twende tunakunywa. Nimekuwa mwongeleshaji sana. Nakuwa napenda ongea sana. Samani kama muramba wale kama nimeongea sana. Samani. Mungu wanje rero no wabonye ari sawa. Bimeze neza. Ndibaza nta kwidoga. Sawa. Ya karibuni sana, karibuni. I'm sorry. Yes, I'm okay. Tayari nimeshafika. Nimefika jana Burundi kwetu. Yes. There's no problem. So if you want unaweza kufanya mna tatizo hoteli. Nina umamida nitakula mkeke. Amna shida. So nikija nitakuletea. Thanks so much. Asante sana ndugu yangu. Sawa. Hizi siku mbili nimewakumbuka wagonjwa hapo hospitali. Sawa waambie. Sawa. Salimu. Ya msalimu Dr. Tundo, msalimu Dr. Tundo na msalimu Dr. Nakumbuka ni mitari yake sana. Na Dr. Nimisi sana huko. Sawa, asante sana kuita ndugu yangu. Asante sana, nashukuru kwa kuona kisumu nipigia simu. Asante sana ndugu yangu. Asante. I'm very sorry. Nimekuwa naongea na doctor mwetu tunatumika naye. Amekuwa na mashaka sana kwa sababu mimi hata kwenye hospital wagonjwa wananipenda kwa sababu mimi ni mtu mchangamshi. Ni mtu mchangamshi. Huwa mahali pote nipo na changamsha wagonjwa. Ndio maana samani kama nawasumbua samani. Ndio. Axera, urashobora kubeza iminota 2 tukavugana hanze. Dakika mbili tu. Kama tuwasumbui naweza kuongea na Axera dakika 2 nje. Kwenye uwanja hapa nje. Yapo Axera. Unaweza bring atae. Unaweza kuja na kinywaji chako mna tatizo. Haguruka kugenda. Nini kikumengusumbua? Twalifanya yawe ya kugiye twalifanya. Bamwana ndagiye kwanza tuoyaje. Aba tumungira ntaganya hano. Ndameze buna kugiriki. Ngwa kanzu yambaye. Mama, yabonye yamenyifana y'abantu. Mama nana kimwe none mama kibazo. Uye ruge ruskanzu yaje kutumara mazanga. Nuko mwemaza mu bihe. Rukanzu yambaye ruramubereye mama.